Yaragwaye cyane bafitemo malaria n'izindi ndwara ama infection mu maraso ama typhoide ariko ingwara y'imoje cyane nibaza ko yaruriye ku matere kubera bwa tunaje turaruha iyi ni 16 bazaza kumutera 21 mugigira 16 nk'abane urashobora gusanganya amaze nk'iminsi mu mwanya uri imbere usanga haravyimbye barakuyeyo barashize ahandi naho nyene ni hamara umwanya kandi rero ufise n'imitsigo yo kuronka kugira baronke barashobora gukoresha nk'akatete nka 10 standatu babuze umutsi mu gatondo size nagiye hariya barandonderera barondeye no mu kuguru barabura indya nyene bazana nizonjya oya rega sinibuka reka biyo bagutera ibintu vyinshi urata n'ubwenge vyo kabisa uraziba amatwi ukumva ibizunguzungu nico cerekana kurya neza yego uri umwana doshi nakubali mwana yanyoye Fransley gaposhateri inkuru cyane umuntu atwenze ashameze Chris nawe ni wa muntu akwereka ibintu Nabil nawe arazi ku directinga ni wa muntu abona ikintu utazi n'icuzi nera nawe just because niwe yanyinjije niwe yatumye ndabijamo ndumwana wo mwakire akita urabe kuri France reka ndakubwiye erega icukina hari giye ari tuzobacu wa mukino uri umukene mu buzima busanzwe uba umukene mu buzima buri imbere uba umukene reje nkunda kwanda umukire kwa mu buzima buri imbere yanjye nzanda umukire yes basi je nkunda rore guhita umuntu ahubwo nzoyisaba umunsi umwe hamwe nkubita kofi ya sawa nko kubwira igire nk'umuntu atabona kijya kintu kandi ukibona biragoye wowe nk'umuntu yafata kujya mu nadahari kandi ahari gahari giye kuba umusitari bijenana hari giye kuba usanzwe ari byo biryoshe uri umusitari nta kintu wokora ngo kireke kumenya nubu uri free mu buzima bwawe ikintu cyose ukora ubu zina risk kizoba kirimo kera narakoze udustage duke mu kiganga candavayo bakanari maze kukamenya onera na abendwaye kado like ni wa muntu ico mukorana cyose arakiviva akanagitahura akanamenya nico yaje gukora nico wamuhamagariye arazi gukina kado ni wa mukinyi ahevye gukina yabataye kariyeri yiwe nziza frame yobayitaye kandi yobagoze kosa rimwe rinini ni wa muntu arazi gukina arazi kuviva scene arayumva hose neyikoze ikibi arayumva but you need to choose one among them. I don't have one to choose. Je nifuza kuba umuganga. A doctor. Hamwe azabarinjira mu bitaro bati shaka Pakita. Dr. Pakita. Shaka Dr. Pakita ari bamvura. Herself. Ni bya filime nzo bibandanya mugabo doctor. Reka nzobishikako. Ico uvuga cyo ico watura nico uzokiba. Ebe. Yes, me Amal. Hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye tanganye kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane n'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Ladies and gentlemen, God bless you wherever you are. Imana ibahezagire cyane
umugisha kuba mwarahisemo kubana natwe turahabaye iyo tubafise n'umugisha noneho Imana ikabidushoboza tukabandanya dukora bino bintu. Ijwi risa n'iryahindutse gatoya kubera ko ntituri muri bya bibanza, ntituri kuri piscine, ntituri muri ya majardin ariko byose buba ari ubuzima. Twicaye ahantu musa mbere nabatangiye kubona ni mu bitaro, ariko kwaba tugiye kuyaga bagikomeye, ni icizere kidasanzwe yuko ubuzima bugikunda, ni icizere kidasanzwe yuko kubaho bigishoboka. Ni umusitare mwakunze, muriko murakunda mu kino gihe, aracari muto, yitwa Pakita. Sinzi niba biza gukunda yuko atubiyagisha, ariko ndi kumwe na mama wiwe, numva ari benshi mutangira tuyaga. Mama Pakita, ndakora mu gice. Mahoro. Mumeze neza nubwo mutanameze neza? Turashima Imana uko bimeze kose. Urumva abarundi ahantu rimwe tubera abana babi, ndabona yuko utameze neza, uri mu bitaro, ugandinde kukubaza ngo umeze neza. Ijambo ry'Imana tubwira mu bibi no mu byiza, ngo turwaye canke dukomeye tume dushima izina ry'Imana. Wow. Rero sinihenze rero kubaza amakuru yawe nubwo wamenga ndayabona. oya ntibihenze ko tumeze ko dushima Imana. Kumbura kijijwe cyane. Imana ishimwe twakoze ko isi yose nakubonye, mbona nta bibi nigeze ndakubona, nakubonye waborewe, hari bisa n'ibyo nigeze ndakubona, mbwa sinigeze ndakubona nk'umukiza. Kubera sinzi uburyo amaso yakunyereka mugabo ntiwarukira cyane mbona uri umumama w'umusirimu cyane ukuntu atagi pantekote kiguru. Ega no mu nzu y'Imana harabamwe abasirimu, no mu nzu y'Imana harabamwe abasirimu byose. None wowe wogera mu rusengero mu nzu y'Imana ugiye kubonana na papa usa nabi. Oya. Niyo mpamvu rero turi kujya mu nzu y'Imana tuberewe, twambaye neza, ari nka ryari byo nigirira nuko amanda gusenga nambaye mvutana. Oya. Oya wezera no kubera nyene nagenda baza ati mu ngoro kwa data mbwiye kubonana n'isaha uba waberewe. Kandi n'abandi banasigaye bicanye ugasanga yambaye nk'imyambaro zibavanga bizihesha Imana ico bari. Bijya bagira n'amakosa. Hani ubona ubunyamuji entre parenthèses. Oya, nta bunyamuji imbere y'Imana. Dore Imana ngo ni Imana yonyine ubwayo ishakawe n'icubahiro. Rero iyo tugiye imbere yayo tutambaye ibintu bihesha icubahiro, namakosa dukora. Namakosa kabisa. So tubasanze hano Pakita bo twasa n'abamaze kumubura, turaza kubigera ko nabivuze ngo niyo dukundira akavuga, kandi noneho ndabona Imana iriko irakora. Hano hantu muhamaze igihe kingana gute? Indwi zibiri n'iminsi 5. Uzi ko hano hantu iyi ndwara atari indwara iri grave, kugira Bujumbura nta muntu apfa kumara mu bitaro iminsi ingana nk'uko byumvikana ko yoba yagize ikibazo gikomeye cyane. Pakita yaragwaye cyane, ariko ndashima Imana ubu arasa akajisho. Yego ubu turafise imitende kuko nako bakora mutani serumu za malari. Nakunze uburyo disi yagwara arakapacu ntiwopfa kubima mu maso yagumye asa neza. Kari beautiful. Ego. Ico gihe ko ari kinini nimba atari banga agwaye iki? Barafise mu malari, n'izindi ndwara, ama infection mu maraso, ama tifoide. Ego. Ko ari nyinshi bimukoraniye ko ari umwana muto. Niyo mpamvu byamusinzikaje amara igihe kingana gutyo cyose. Ariko indwara y'imoje cyane ari malariya. Nibaza ko yaruriye ku matere kubera muri tunaje turaruha. Tunaje ziraruhisha niki? No mukanya n'umuntu ariko ndayagisha yuko je sinigeze ndwara malariya mu buzima bwanje. Ariko malariya mperutse kurwara naribaza nisi nkoresha imashini cyane ntanajyaho. Ntangurira mu maguru numva ibintu menga n'amakonyera bibabaza rwose. Nisanga malariya yamfashe. Nibaza ko nabigende byo babirimo ibintu bisa n'ubururu. Yego. Muri tunaje turaruha cyane. Nibaza ko ariho yaruhiye cyane arwara malariya. Nashitse hano mbona amaserumu aguma kurakurana. Umuntu twayaza asa n'umuganga atashimye ko tumwerekana ku bw'imvo z'akazi. Yatubwiye yuko ino serumu igira inshuro zingana hafi inshuro 20 nimba arazibuka. Iyi ni ya 16 basiza kumutera 21. 20 mugigira 16. Ko biremereye cyane. Kinini ni 20. Ni binini ni 21. Pakita n'uburyo yibyibuhiye nibyo byarakoranye kumutora umutsi.
araza kubibwirira nyine biba bimugendekera. Pakita Imana ishimwe tuhageze no munsi bikunda ko avuga hari iminsi batubwira amaze iminsi agwaye no kuvuga bidakunda yuko avuga ariko Imana ishimwe arashobora kuvuga akabiri kagarutse yo Pakita cyo guhaisha wari utangiye kuba gakumi mu maso bakiraho abantu batazi Pakita natangaje nasigaye avuga ikirundi neza sino uyu ni umwongereza azi icongereza cane akamenya n'ikigande canke n'igiswahili gusumba izindi ndimi zose ariko Imana ishimwe ashobora kuvuga ikirundi wazi Pakita ko nigeze kwifuza ko gukorana interview mu congereza ariko nza gusanga abantu tugaburira bamwe bavyumva ndavuga babandi twita abafana zotahura ko ari abafaransa. Urabizi nawe ko ari abafaransa benshi Ni benshi. Zohava bibagora gutahura rero winanate uramutse abantu badukurikiye kuri Gikwa Entertainment n'ubwo kwawe Isa mwakoze kunyakira kuri entertainment yanyu. Hama je ndashima Imana kandi ndakomeye. Nitwa Pakita Girimana Hozana. Twari twarifuje gukorana shaka Pakita turayipanga inshuro nyinshi none urabe tukoranye ikiganiro kwawe ariko Imana ishimwe yuko bikunda kuvuga bijye biserumu byose mama yavuze baguteye byagenze gute barantera rimwe bantera gatatu ku munsi kuri kenshi ndihangana umubiri wawe umuntu awuravye uravyibushe ugutera ibintu nyewe bisaba gutora umunsi byaroroshe barawutora gusa mu mwanya ukaca uziba ukacyasubira kandi bagasubirayo bagasubira mu munsi bakarondeza yo mwana ishimwe zikumereye nabi biragoye nk'ubu nk'abanteye urashobora gusanga ntiyamaze nk'iminsi mu mwanya uri imbere usanga haravyimbye barakuyeyo barashize ahandi naho nyene ntihamara umwanya kandi rero ufise n'imiti igoye kuronka kugira baronke barashobora gukoresha nka katetere nka 10 standatu babuze umutsi mukanya niko numva umumama ngo aragora hano impande zawe ngo bagize ngo wowe ngo byanasaba mutera mu kuguru bamutera ku kuguru nanje mu gatondo size nagiye hariya barondeye no mu kuguru barabura cyavuga reka turindire haje umuganga w'umu experience niwe yaciye azacaranira ku maboko wowe yahise ahabona kumbe biba bigoye ntabwo ntibiba byoroshe na gatoya kabisa ubu rero wiyumva gute kubera ko mama yatubwiye umaze igihe kinini hano urumva amaserumu inshinga z'urutavana ko abafana bawe baragukumbuye bari bagize ubwoba bati umusare wacu dukunda ari hehe ntibari banazi yuko uri hano nije umuntu wa mbere ndabiberetse bahumure yuko ugiye kugaruka nzogaruka vrema ndi no mu gutaha sikera ntihori bwakwara naenda kera ico gihe wari wagwaye uragera mu bitaro namaze imyaka n'imyaka wamaze imyaka n'imyaka ntihashobora guca ukwezi nagwaye sasa ndamara imyaka myinshi nasuye kugwara none rero abantu basuye kugwara kandi kumbe rero kera bisigura yuko waragwaragurika cyane ahubwo rero hari haciye igihe ubwo ndavyumva utagwaye hari haciye igihe vrema n'ibiro vyakorotse oya naje ngaho mfise vyinshi cyane gusa ubu vyagabanutse wari ufise 30 na bingahe 55 55 wowe Yesu we uzikuzo erega urasumba kameramani wanje sibaza ko sungeza kuri 49 pole sana ahubwo ngira ni 48 kumbe waravyibushe uraza mwesenganise niyo mpamvu abafana bakunda kukwibesha ko ngo menga ngo urakuze n'umama mwe kubasha ngo menga urakuze kandi ukiri umwana cendarya cyane oya cendarya cyane nko gutekera agapira nk'akantu usohoka mwana ubu oya pano ugwaye utaragwara yo cendarya cyane gose oya mbwira nagushize ku munzani wowe inusu y'umuceri
inusu inusu naniyo nomara gusira wowe noyimara iro iro bayigira abone nke n'umwana gihe bibera arayimara iro bashize ko nakandi gace gatoya oya mbona uko neza mvuga ibintu by'umuceri wowe ukunda gufungura iki kwanza cyaki ubonye kumeza ubwacu no kuri pakiti no munsi agira neza si byose mugabo ndakunda umuceri w'ipirawu nakubise ko amafiriti n'ubwishaza cyashira ko na mayonnaise ukacuvanga nubwo gwaye nivyo wikundira umbe nayo nakubise ko kandi ntabizi yuko ukunda agaceri k'ipirawu gusa kare nakunda kurya Rolex gusa bayimbugije iba kurya Rolex narinze ndagusigira ngimwe none banabonye ndanayikojeje no mu kanwa boyinkubitira kubera iki none basanze irimo ibinure byinshi ndibaza ngo irimo ibintu byinshi nibyo zatumye ndwara tifoyide irimo umwanda ngo mwinshi kumbe bijya bistafu birimo ibintu by'imyanda kwari babikora impande y'ibarabara mu bijyanye n'ibyamwa naho uba nk'ubu urafunguye ni ikihe kintu urengeje ko turimo kwita ngo ni utudeseri bavuga ati wawu mandarena yego n'amandarena n'ungwaye navuga banza n'iyi mandarena yonyene Prince niko asubira mu cibitoke tuzomuzanira ishashe yose ahubwo igunira tuzomuzanira igunira kabisa ubu rero nko mwaka ino gihe urwaye uretse mandarena ni ikihe kindi kintu kiriko kiragufasha wumva ugushaka gufungura ibintu nyene bikeya indya nyene bazana nizonjya gusa nyene ndababwira nibashire ku ibi n'ibi bya mayonnaise nk'undaza wese biruhuka reka naciye nduhuka gusa hari igihe mayonnaise nayirya nayirya ngaha mw'ijoro so ni pakita twakiriye mwamubonye nkunda uburyo yinanata twashitse hano arembye cyane ariko urabona yuko ashobora kuyaga pakita abantu baragukumbuye muri filime uramenye ko filime yabaye irahagaze kubera wowe ntabimenye yarahagaze ariko baragukunda bavuga ati n'umwana twamukunze nk'ubu uribuka aho mwari mugeze mukina birashika nawe ukibuka ibyo aho mwari mugeze muri ko murakina oya rega sinibuka reka biyo waguteye ibintu byinshi urata n'ubwenge vyo kabisa uraziba amatwi ukumva ibizunguzungu cyane cyane iyo ari byinshi nka bino nk'ubu asha mugabo nawe uribuka nka story ibintu bikeya mu byo warakinye basikera bikeya ibutsa ni wibutsa abantu apana gukina ibutsa abantu nk'umuntu ariko dukurikiye pakita atigeze ayibona uwo mubutsa nko dusane nka tubiri wibukamo muri sezo ya mbere narakina nibuka oya nukuri niwe wibuka ibyo muri sezo ya mbere ana nk'ubu iyo dukinyina n'ibyo ndaba sindaba noneho nusubira inyuma wiraba uvuga ati je nirawe yashe reka ndabe ko natwitse oya sishakura oya yo so pole sana kabisa mbo ko bikunda yuko uvuga mbe abakunzi bawe n'ubundi bagukumbira muri filime ntabwo twovana tutavuze n'ubundi ku kazi kawe ubona yuko abantu babifuza kumenya byinshi n'ubundi kuri wewe watubwiye izina ryawe ariko pakita w'ibiro 55 atagwaye afise imyaka ingahe 13 come on come on ufise imyaka 13 yes we umunira 50 hari abantu byagabanutse abantu byagabanutse ko rwaye ariko nina kirasi nzokwemera ko subira hariya 55 oya sinzokwemera ntabwo nzokora siporo yereka niho wafungura nawe imitsi irande nzokora siporo wowe nzokunda wo mubiri wawe imitsi yorana kubera oya mama wawe ntumubona ukuntu angana imitsi iraboneka oya batubanze kumubwira mama urabona ukuntu angana wowe uzomusoma yo aho mvuze na ndakwaciye ko ibintu igifuso nguye hoza abantu bene bazi debwe yuko muzongana oya none ku myaka 10 ifise 55 umva ariko ni sawa iki ndanagihere ko kubera abantu bakunda kuvuga cyo nicyo cyerekana kujya neza yego uri umwana doshi nakubali mwana yanyoye Fransley
Asha, itarecho ndo mukunda. Aliyemera sha. none. Sere wanyoye na. Wavuki we bitumbura numva kari na France le. Narayinyoye. Bakuzanira ikivuguto bagitanye muramvya naho nyene. Bigoranye. Reka Jesse navukiye mu bihe by'iwanyu bya kera mwambara amababi. Oya Jesse nambaye amababi mugabo nyene twe generation yanyu zinga. Na amaFrance yarahari. France yavenda. Twende baradukamira waje munsi y'inka bakagukamira direct yanyu. None wumva. Urumva ko twebwe natwe tunya France. Umwana badoshe abafise inguvu. Mukurira muri po. Do pampers gusa yayindikiro babashirandi mu kindi bakoresha nko kwirirwa ndakubwira imiravumba bayivumbira hariya ngo uyu mwana yanyoye France re bito bavuga hari mujumba Nahora kubera twamenye imvugo icongereza bijyana nahora nibaza ngo mvuke Nairobi canke Kampala amaza kugarukana hano kuza i Bujumbura aha none ivyo ravyibuka yuko wanywa France re ndavyibuka oya kw'ishure wabaye wahejeje examen warahejeje barazitora Bahigo maramengo no mwaka urayoberwa kwe. Ko maramengo bisa makenga. Baca nta kwande. Aya. Iyo bewe. Kuyoberwa ntibirimo. Ya frame. Bisigura ko kuva utanguye ku ishuri ntiwigeze yoberwa. Kuyoberwa ngo ndubure. Kuduga radimani. Okay. Tugereranya kandi je nzoza ku manota yawe nimba batarayivuga. Barayivuze? Bande. Ku ishuri. Ntiyaragera? Okay, gereranya uzoba nk'uwakangahe? Wa kane. Ni ukuvuga uri mu mayinite mu 10 ho ntugerayo. Oya. Mwana kumva uraciye ubwenge. Wiga mu wakangahe? 7e. Wow, 7e. 7e mumaze kwiga ibintu byinshi. Mwiga amakuru yahe na ya? SST, Science, Math na Anglais. Murashiga ikintu cyitwa ensemble mathématique. Ico murashiga mu kutangaye. Cyajana nivyo nzi byo natwiga. Newe umva mwigi. Reka twiga muri système franco. Ni anglophone. Wow. Wamugana navyo nyene mutima muziga mu cyongereza ensemble mathématique kweli ni. Kweli kwa mu Gifaransa ngo c'est bien défini ngo c'est-à-dire ko ndakibuka. Okay, komwe mu cyongereza can you remind me about reka nibwe mu kintu ntabaza kuvyumva ariko urabivuga mu cyongereza tubwire amezi agize umwaka mu cyongereza amezi agize umwaka 12 yego yes there are 12 iyo ni it's about the number can you spell them January February March April May, June, July, August, September, October, November, December. Wow. Yes. Waranyukengesha. Ita ntaho biraje. And can you tell us about 7 days of the week? 7 days of the week. Yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ati ni nk'amazi yo kunywa ahubwo mukanya nina kwiteza amabanzi mira. Ili hatari sana so twigarukira muri filme mba ngomba sometimes gutestinga umwana wacu wumve ko no kwishura arabitora ivyo bavyigisha muri maternelle Nkubu ni biki mugeze ko bikomesha urumva ivyo bimenya muri maternelle nanje ndacabikubaza ugeze muri kwe Nkubu mu Zongereza ni biki mugeze ko sha ni vyinshi mbo tubwire nka bibiri byonyene kugira duce tuva hano hantu tuvuga ibindi like tugeze mu bintu vya clouds ibintu vya bituma bituma inani izuba ibicu birabura kandi twiga ibintu vyinshi twiga ivy'abaganda kubera ko imiga muri systeme y'abaganda kandi ntibiga hano mu Burundi none kubera iki cyangwa bigisha abantu benshi bava mu that's the reason why ubu mwaratangiye kwiga about geography oya ni muri biki
none ivyo babizanye muri kuro yitwa gute ivy'ibirere ibicu muri science muri science barababwiye none ko ari abazungu baruse kuja ku kwezi iyo ni update tutazi bazobibigisha ntiharagira ibyo nibyo abantu bafise imitwe imaze gukomera amatwi baherutse kujayo baranafotora batwereka ibiberayo barazana amafoto ku isi ni urugendo rwatwaye umwanya munini urumva ko nanje niyo nazi iwanyu muzombikura ndabigisha umva nanje n'umugisha muto none so hari abantu bifuza kumenya ngo watangiye gukina filime ryari hari ryari 2025 2025 ni hirya y'ejo numva uracari mushasha nturabirambiramo cyane uvuga imyaka iri kiraba iri muri ibiri hafi ishira 3 hari akantu gasa na experience umaze kugira umwanya umaze kwa kuntu bwate banaje ubu ndiko ndakamirika naramenyereye ibintu nkaka kutaraba kamera cyane cyo kintu cya mbere bahani nakobali kandi iyo ni experience nini abakameramani bama babipfuye n'abantu bariko baragitinya hari yindi gufata amajambo wow no kuvuga script ninde yagushizemo n'umutima wo gukina film mama mama nawe yagukundishije sinema niwe yantwaye yagenze gute tuyagira Onera yareka ategura filme rya Save the Date hama kwa nyene basanzwe ari abagenzi na mama kuva kera achavuga mama achavuga ndafise pakitara kundi ni vya film mugabo reka tumugerageze nivyanka catumweca turondera uyundi Onera carantwara turagenda na ba Justin na Bill turagenda turakina Justin ujya direct director turakina filme nyene cyabona iragenze neza bacaza barankoresha wow kabisa uburinji abantu baba barakomeye ubugeze muri filme zingaho maze kwagitinga statu zimaze kugera muri zitatu wow ni aho ukunda gusumba izindi Save the Dates kubera urakoze cyane nico kibazo ngire mubaza ati kubera iki kubera ariyo natanguriye ko ariyo namenye ko ibintu byinshi umva ntegereza kuyikunda ikintu rero gutangura ko nico ukunda abenda siburiki hari igihe bari kibi hari igihe bari cyiza voilà umva je ndayikunda ko ariyo natanguriye ko ariyo namenye ko ibintu byinshi wari kumwe n'abandi wowe twibutsa abantu bari muri irya film wibuka Nera Chris Nabil Stone Stone and Caposho was there Jojo yes Kege mbeba za gushutika mu Rumonge mwari kumushinga wari wahedi yari season 2 season 2 tena film season 1 muri abo bose rero na mama yari arimo hajya muri safe ego ndamwibutsemo none na mama nawe nyine burya n'umusare bukeho nubwo batagiye muri filime yakunze iriya timu yari nini cyane muri tournage ndazi bose bibari byiza muciringa ariko ninde yakuryoheye muri iryo tournage utazibagirwa iyo timu yose uvuze abo ba Caposho Nera Jiste na Chris basha sinza ko ndakugoye ndakubajije buri umwe impamvu yakuryoheye Gaposho atari inkuru cyane umuntu atwenza Gaposho ngo ari so amazing amazing kandi arazi gukinisha abana bose kujya Gaposho Chris nawe ni wa muntu akwereka ibintu Nabil nawe arazi ku directinga ni wa muntu abona ikintu utazi n'icuzi Nera nawe just because niwe yanyinjije niwe yatumye ndabijyamo ukabona nabisiguye kabisa
Uronera ashobora kuba afite ikindi kintu asiguye kuri kariya yawe. ya Nkunda no kubona muri kumwe ahantu henshi kandi nigeze no kubona n'ahandi hantu uri kuramuvu cyangwa no kuba ari umugenzi wa mama. oya Iyo ataza kuba ari umugenzi wa mama, sorry, urababara. oya ari hashasha. Iyo ataza kuba ari umugenzi wa mama uba umukunda nk'uko umukunda. Really? Yes. Ariko connection ahizana na wabitubwiye connection yazananye kuri mama edere ko mumaze guhura usangana umuntu muzima. Bari basanzwe banaziranye Kuva kera. Go. Kuva kera we kera hawe nijya. Kera hanje ni hanini vraiment. Ngo umaze imyaka myinshi ku isi. Maze imyaka 13 ans ni myinshi. Yibaze nani iri mu 30 na kuri wewe rega kuri wewe ni myinshi ni myinshi. Birumvikana cyane kandi cyuvuze ni umuntu wese imyaka ageze mu kujya barambye. Ariko kwifurije kuramba cyane kugeza igihe bamaze kubona umubibi yitwaje ikibando. Hari bijumbura ntabahari. Yunamye yitwaza inkone agenda aragira gutajugumiye. Cyenda ifise umugenzi. No ndamufise gusa yarapfuye muri wiwe. Mama wiwe. Yarafise mama wiwe. Hamwe mama wiwe nawe yarafise mama wiwe. Gasubiremo sindakumvise neza. Mama wiwe. Uwo mugenzi w'umwana. Mama wanje yarafise mama wiwe. Hama mama wanje akaba afise mama wiwe. Kamoga. Ndiko ndavyumva. Nukuvuga ngo uriya muntu ni nyogokuruza ujya mugenzi wa mama wawe. Umugenzi wanje. Umugenzi wawe. Ni nyogokuruza w'umugenzi wawe. Sasa rero ngirenda guhe agahamu. Akadevoir kandi ugatoye amasa give you a gift. Nk'ubu ujya mugenzi wawe umwana yobyara. Yoba yitwa gute kuri uriya mubibi waherejeho? Niba yitwa umuzukuru witwa umuzukuruza. Kamusambare kandi umuzukuruza twamutoye. Okay, umwana rero umuzukuruza sasa kuri uriya muntu yoje yitwa gute? Umwana kujya muzukuru. Guess who, guess what? Gift irakujana kwe. Oya vraiment je nk'ivyo navyonze. Isho si wowe gusa. Guys, abantu badukurikiranye make your comment. Okay, reka nani. Akitamwa mwumvise situation yatanze no kuvuga umugenzi wawe. Nyina wiwe. Mama wiwe yarafise mama wiwe. Mama wiwe yarafise mama wiwe. Nakubari. Uno mugenzi wawe rero uno munsi yoja n'umukobwa. Yoja ku mugabo akavyara niyagera mu bigero. Umwana wiwe yarapfuye gusa uwo mubiri. Supposing yuko gihari sivyo mu gihe yobyara yobafana iki n'uyo mubiri twaherejeko batubwire iyo bari grand madame. Oye uwo mugra and grandmother nujya ujya twasanze yarahari ujya yapfuye sasa uwundi nawe yoba hari umugrandest. She's so amazing. Wini wepa kita kabisa. Ariko wa making comment kandi umuntu azogitora. Unazitora jenza okay, nawe iki kivuge wowe nyine. Oya nshaka gutanga gift ku bafana bacu. Abantu badukuriye nabo nyine kino kintu benshi ntaco bazi. Okay, rakimbwira mu. Okay, wenda za kukikongorera of course. Ndetse kubwira mu kirundo zocukirondera mu congereza tuzobora wakimbwira. Siko? Birumvikana cyane. Ni giherore yo baguhaye muri film. Ufate imazina zitatu maze gukina. Ikuryohera gukina ukumva urisanzuye cyane. Ya mbere. Ndumwana wo mwakire. Pakita. Ora haravuye kuri France. Reka ndakubwiye. Erega icukina. Hari giya ari cuzobacu. Muwa mukino uri umukene mu buzima busanzwe cyo umukene. Mu buzima buri imbere wo cyo umukene. Akoko. Reje nkunda kwanda umukire kwa mu buzima buri imbere yanjye nzanda umukire. Wow. Yes. Dumwana rero wa boss. Aka kantu ninde yakakubwiye yuko kenshi ibyo umuntu akina kuvuga abari kararema abari karavyatura ninde yakakongoreye yuko ushobora kubiba muri kazoza. Hano. Wumvise muhemu yaraduduye muri bashaka kubwiye gusa. Chakumbanye mama bagita kandi uvuye ndaze ko ciye ubwenge mugabo uvugisha ko. Oya. Rero wowe ukundira ukina umwana wo. Hama. Fise umutima. Mubi.
You so funny. Ukina n'umwana mu bakera aho ntabakira ko bakoze ko bifitiye ibitima byiza. Bikunze kuba ari byana byiza. Biyayata. Ati umva kimwe uvuga ngo ni kino stress aragucaka akagukubita lift n'usumuhu yawe. Si bose. Gusama lift yo ntabatanga y'imodoka. Mwinjira mu modoka. Igitora cyarazimvye. Wone kitaranazimba ne upfa usanga ari umwe nibiyo yatugije. Ushaka kuba bad girl nakumvise. Umwana mu bakire but a bad girl. Gusa harigemba nkunda gukina ndo mufise umutima mwiza. Rero jewe nk'umudirector muto ni wakura uzongere ko gukina umwana mu bakire ariko uri romantic byo kubera nka romantic ukuntu oya vraiment gusa sinokwigisha romance nturagera je nkunda kwanda umwana mubi basi je nkunda rero guhita umuntu ahubwo nzoyisaba umunsi umwe hamwe nkubita kofi ya sawa umuteri kofi nkanyera umucapi kofi muri amatama yiyo vuga ati imana arinteye kubera rero nkujya aradoshe kubera nyoye français hore ku muntu uzokinana ivyo bintu mu mashinga kado kado nabona kakinyi ibintu nk'ivyo nawe bari guca akatanze umutima mubi ku nzembe z'akabaye n'abakata abantu byaraberewe gukina afite umutima kubera iki none ukunda mwene ayo marore kubera ari yambera wewe rirazibona niyo kubera none ko nanjye nsanze hari n'ayandi yo kubera hari ayandi yombera gusa je nayo niyo nkunda wow kandi nisho kibazo nayo nakubajije kabisa ni igiki kikugora rimwe na rimwe muri nko kuri site mugire mu acting ukumva kirakuja kuba kintu gonda gikoze abana kivuye habe kirangora nko kubwira igire nk'umuntu atabona kijya kintu kandi ukibona biragoye wowe nk'umuntu yafata kujya mu nadahari kandi ahari Unubuza hamwe ati paki fata nkuko diko adahari kandi ahari kandi umubona muri kandi umubona mu bintu baho bwako kantu ko barakubwira ngo sipoze uko atanu ubona umuntu ataho kandi umubona gashukwe yindi isi nkaho ntaho hari yatari sana na ntabwo uhora ugira muri nko kuri set edene mugire mu kimwe ukabona ari nk'abantu benshi bazungurutse basera rimwe hari igihe biterwa n'iki nigero ushobora kugira ukavuga ati mugabo abana abantu nega barangiye hari ahantu ngenda gukina yose niyo mwibarabara niyo se ne yambere cyane umutima baguma bakuraba ibarabara ryose cyagiha ni nko kubona Bujumbura yose yagazikira umuntu uba wumva urisa bagushengereye bakuraba pakita wa wundi hari abanyeshuri bahora baza n'umuhiya nkumva umenga no kwiruka nkagenda ikomeye birakujena nagira ucuryohe kukikubita ati jende umusitari kwi baranshengerera nk'ugitiye cyane akira kwi erega iyo ugumugara abantu baca bakwanga ariko barukukara muganye je numamenga wojoye ukavuga ati dufate nk'uri kumwe n'amako bati mama wangu wowe wawe mucamamare wambonye nawe ati nakubonye inde mama agati ibyo nibisanzwe nawe yarigeze kumuha nawe yari usanga yarigeze guhitinga kera yahitinge muri filime cyangwa yari mu muzi muri filime Imanga gusa ngira muri Imanga mugana ko ari new generation ukabona unabaye masaro kuri muto waje mbona ngo ati wambonye Aise amura ahubwo uhora wiyumva gute nk'iciye ahantu bakakumenya nk'umusitari we wiyumva gute nezerewe Okay, ushutambuka nk'udufate n'ahantu bariko baratambuka bagumye bakuraba yumva amenga wo kwidudura oya banu mbenga basi nogenda mu yindi kote banu mbenga hari igihe banu mbenga nogenda mu barabara nambaye mask oya ego olala kugira ngo umuntu ugumugende bacha bakuraba ukamenga amaso yose yaguhuriye erega hari igihe kuba umusitari bijenana hari igihe kuba usanzwe ari byo biryoshe uri umusitari nta kintu wokora ngo kirekwe kumenya nubu uri free mu buzima bwawe exactly gusa iyo uri umuntu asanzwe nawe wokwica umuntu biragusha cyangwa ukava nko kuri kote wirira nk'ikigori gitese ukagira reka
no mu Kamenge nkakiri kuyava nk'umwiri wakagikigore akagenda mu irabo ati yo bari breaking mwamubonye kwe wabonye abasitari bo mu Burundi kandi byari ibintu bisanzwe byo bikoze ubundi muntu ndabi muga kubera ari kiri kucanke pakita babonye ari karaje imisigati mibarabara ni breaking news ingena genda ingene yambaye ingena mete ingene ibinari karajya hari umuntu bakino numva bino bintu mwakurikiye shajendi wewe bingano no biheba kuri harige bigoye bino mwakurikiye biragoye wa mwana biragoye kuvyinjira mu biti ikintu cyose ugikora ukizi ikintu cyose ukora ubuzina riske kizoba kirimo ubukwiye kuyifata ngo wabyinjiye mu biti ko hari umwana muto waje bwatangira ku medita ubu byofuma basuri kuragenda icarica nabibona sha kandi serume kiranyaruka okay yari wera 18 bayitwangije twi okay sha wabaye umuzamu mu bitaro sikenzi nuko bikorwashe negasha urayitondesheje cyane twongeze gato se kiruko kera narakoze dustage dukeye mu kiganga gere candavayo akanari maze kukamenya so watubwiye rero yuko uri n'umunyeshuri bino bikorwa bya filime bitwara umwanya n'ubwenge bwinshi urabifatikanya n'ishuri bikagushobokera yego niyo mpamvu natangiye ngira ubwoba nibaza ati nk'ubu uzomenya kwe za gutangaza umwe atavuye Jesse nirimo ndagera no mu bicumi ntabaye wa kabiri mbandi wa gatatu gusa hari barandindira nabo nyine ko babazi ko bigoye barandindira bashaka kukurindira usenga tournage nkagenda nka samedi dimanche cyane nkavuga ati nkunzi ko nsenga interrogation cyangwa exam vuga ati nibikunda konza shule ni vivi apana VIP ni VVIP ni VVIP Ega wa mwana yavuze ati je mashaka kumva ndi mwana mu bakire no muri filime ni kigiga ntantu hazinje tubivuge tubivuge kandi twiyemeye kweli burya biga ntantu hazinje misenda byumva kavuga ati umusare yagiye gukina filime kwa gatanu ntaza kuboneka umurindire on rega singira ishuri singira ishuri ubabwiye oya mbwira ujya dukinana bajya mu kinani aho bakurindira ku ishuri nagira ije baje ngo ni kwishura nta ishuri yo hebe ibintu byose kubera wewe uri giki nako ndibaza ati aho hantu bakurindira ubundi munsi kare kamahera uriho umuntu nawe napfa ubusa birumvikana cyane ababyeyi bawe mama wawe niwe nkunda kubona rwose of course bagushigikira gute mu mwuga wawe baramerekeza bakuguherekeza yume what do you mean iyo nja hose turajana niyo yongeye gukina turajana aranabikunda arahunda ko n'umwana we banabijamo akafata nk'umwanya nk'ubu sometimes ufise tournage akaza akaguherekeza ubu ubona abyishimiye hamwe n'ubwo bandanye ukaduga ko umusitare atasha zotwara ntagira ubwoba ati umwana wanje niyabera inkumi muri ino sinema canke ko atamahera n'inkubu bagita mbwiza ukuri uramaze gucangira gukora amafaranga muri zino filime ukereka nka mama ati ndazanye amafaranga mvuye muri filime bya bintu birakora bisaba gufata umwanya nk'ubu wa mwanya urawufata pe none uba ntafashe umwanya kuva 2024 wewe ugira umuti w'impuze wishakiye pe uramaze gufata umwanya ubatewe bisaba kwihangana no ku umunsi wa mbere utahana amafaranga sinshaka kumenya uko yangana mama yavyakiriye gute it was like a surprise kandi tuba tujyanye mva barayama abona gusa nanjye sinojya ntamuhaye aho ndamuha nkahana mukuru wanje umukobwa nkamuhanga ati genda ubandike inzara genda ugira ibyo ushaka nati akaca agenda gusesagura washobora mukuru waze kubandika inzara kandi naho umukeneye n'utundi turato nanjye rero ca ndabika yasigaye nkaca menya like ndajyamwo aya nayo nkayabika ndajyamwo aya nayo nkayabika ndajyamwo aya nkayabika ninde mu babosi basinema bamaze kuguhemba menshi ugereranyije n'abandi Onera na Abenduwaye wow
nkanera nabujya nahora nibaza ati kubera ko nyene umuntu wawe kumwe bivuga ahubwo yateye na pakita shwagi bashimufasha nk'umuntu wawe bisanzwe kumba aragereka ko nakanota kavuga ati mwana reka ndanako blessing ubone ko ibikorwa uri kurakora avuga ati courage amutere courage. Wow, ninde mukinyi ukunda mu Burundi muri film gusumbya abandi? Kado. Kado. Wow. Ni kihe kibazo weza ngenda kubaza kuri Kado? I don't know. Navsonse. Nengire nkubaze kuko wahuye na benshi mu mashooting voila. Ni iki gituma ari gukunda cyane ko rugo rugero? Kado like ni wa muntu ico mukorana cyose arakiviva akanagitahura akanamenya nico yaje gukora nico wamuhamagariye. None ayo manalize kujya nawe urateye ubwoba ku myaka ufise wayakoze gute? Uri muri tournage uhora wicara nkubukanaliza abagenzi bawe ko bishobora? Niyo turi mu tournage nkicara nkabaraba nkasoma umwe nkagenda nkanda ukaba minding ibaza myaka cumi twatangiye ku minding abantu nanje nkuzanga wa minding uravuga ngati ko binarimo urafata kanyura muraba nkamuraba umwe nkabaraba nkavuga ati Imana ico mbona muri bo. Wow. Ibyo mukundira rimwe na rimwe nawe urifuza kuba wotera ikirenge muciye ukaba nkawe ukagira inyifato mwene izo? Yes. Bigaheza bikakugirira akahe kamaro muri kariya yawe? Hari ahantu ubona byagejeje Kado ibyo bintu Kado ageze kure byamufashije iki? Arazi gukina. Kado ni wa mukinyi ahevye gukina. Bataye kariyeri yiwe nziza frame. Bayitaye kandi bagoze kosa rimwe rinini. Washa tugaba ibitero iwabo tukavuga ati rero umukinyi mutwaye mu mugarukana. Ko ni wa murazi gukina arazi kuviva scene arayumva. Hose niko zikibi arayumva. Kweli. Ko. Aho ni ku ruhande rw'abakobwa bagenzaho. Uratangira kwanaliza mu bakabona. Oya ni haragera. Oya reka basi mfashe kino kintu nubwo utayifatira umwanya. Nk'ubu wewe ugiye gukora film hano. Nk'ubu ubona request y'umunyamerika. Ubwiye ati Pakita ugiye gukina muri filime izo ya mbere muri Amerika kuko bajya bakina abana bibonye. Ariko rero we nuza kwihitiramo abakinyi babiri uza kuzuzanye b'abarundi. Uwa mbere wamuvuze ukavuga ati ndazana Kado Havere. Bakanubwira ati ariko mu bahungu naho rabutuzanira. Kado Havere uwo muhamagarana nande? USA, Los Angeles. Yego, babiri wojana. Umuhungu n'umukobwa. Mu bahungu vraiment je sindapanga. Sindamenya no ndababesha sindamenya. Vraiment. Basi ndabakwibutse nubwo butayifatira umwanya. Urabo bagerageza. Sivyo? Ndabira reka ndakubwire bane. Ndabira hagati y'umuntu yitwa Isocris. Ndabira witwa Mr. Khan wamaze kumona yagitenga. Okay, Nalei. Urakoze cyane. Mwabana. Ninde wo kwegereza Kado Havere mukajana Los Angeles? Hagati ya Chris na Ray. Sha. Bose vraiment barabizi. Yego. Barabizi pe. But you need to choose one among them. I don't have one to choose. I don't know. I don't see. You must tora mumwe. Nukuri navyo. Ndumva urabona ko babizi nivyo. Ariko bazishinyiriza ninde ubona ko ati ntacu nopfa komereza no jana uwo muri babiri. Ray. Okay. Aho sinza kukubaza ngo kubera urashaka gusigura icyo kirahagije? No. Byo kuvuna. I don't have. Simfise n'ivyo kuvuga. Byo kuvuna kubera ko nabonye byavuye kure cyane. Ni ubuhe butumwa ushaka guha abandi bana bifuza gukina film? Babikomeze babikunda bazobishikako. Naje navyo narinzi ko nzobishikako. Kandi bashiremo ishaka. Okay. Wabonye haramera nk'ubu ufite mutwe wawe nawe cyo umubwira ati petite tuje muri game nta kibazo. No mutwara. Nubwo umwana mutwara nta ntambamye uratangira kubona uvuga ati mugabino nabyo biraca intege harige mu ntumba menga yo biheba kwere. Hari gihe
hari igihe ndashobora guhagarara bambwiye nkora ikintu nkumva umenga notaha nkumva umenga nogenda nkatekera impuzu zanjye n'isakoshi nkataha oya gusa nkaca none baba bagukariye cyane nkaca ngarura ubwenge baba bagukariye cyangwa washonje oya mba numva nyene cyangwa wasonze muri turunaje bakibagirwa kubaho umuceri muri turunaje urasonza ahubwo umuporeza numvise wikundira umuceri n'ifiriti nagashaka ko mba ndi umwana jenyine bareka guporeza gutya birumvikana cyane kabisa. Unkundire duhereze kuri kino kintu. Iyo uteranije ubuzima bwa Phil, ubuzima ubayemo muri rusange bwo kwiga n'ubundi bwose ubona mu kibano, wifuza kuzoba iki muri kazoza? cyo kuvuga je nifuza kuba umuganga doctor hamwe z'abarinjira mu bitaro bati shaka Pakita Dr. Pakita shaka Dr. Pakita ari bamvura herself. Wow. Ni bya filime nzo bibandanya mugabo doctor ku muganga nico nifuza gushikako. Wow. Muganga Iki cimbiro kije muri zino ndwi maze hano cyangwa wari gisanga kuva kera nari kundibaza ngo hari igihe bari nk'umuganga yaguteye nk'urushinge mu buryo utakunze uravuga ati nshaka kwiga bino bintu kugira nze ndabikosora cyangwa hari wabikoze neza uravuga ati kubera ko nanjye ntwabikora nkaho cyangwa nkamusumba kumbe ubimaranye igihe kuva kera vraiment namye ndabikunda kwa nabona ingene bafasha abandi bantu bakamera neza iyo batari abaganga abantu benshi baba barapfuye iyo batazaniye tekinoloji twaba twarapfuye benshi. Kumva ufite n'umutima mwiza. Ntoyemo akantu kavuga ngo ushaka no kuba umuganga kubera ko ushaka gufasha abantu. Ariko numvise udashaka kuba umuganga wo hasi ba bandi bo hejuru mu bushorishori kandi akantu kavugitse neza vuga ngo Dr. Pakita wumva. Reka nzobishikako icyo uvuga cyo icyo watura nicyo uzokiba. Wow. Aduriri like it namukunze cyane wamenga nitwovana yamara yabaye bwihangane mubona twenga nuko asanzwe aciringa. Of course iyo tuza gukora tagwaye twari guciringa birenze hano ariko nabino nibaze ko baba bikunze Pakita aragwaye. Of course ndikwiriye tuvuga byinshi mama wiwe arahasoringa bimutwara uburyo bwinshi hano hantu harazimbye ubuzima ntibworoshe no musi ngisagara cyangwa no kwa mwanya yabiremereye mwaramukunze. You have to bless this beautiful girl mu blessing. Of course arakeneye amabungo arakeneye ibyamwa arakeneye imiti ariko kandi nubwo cyari kuba nagwaye numva ariko kanya keza ko kubasigira inomero kugira uno mwana mumugaragariza urukundo mwamukunze sibyo Pakita. Hano mwino misi dufise akantu kavuga ngo urukundo ntibaruvuka bagirane bararukora for real. Sinzi ko ufise akajambo wosigira abakunzi bawe nimara kubizeza kugiye kugaruka uraza kugaruka. Je nabonye ugiye gukira mu izina rya Yesu kandi kuramera neza. Ndi mu gutaha of course. Hitaye turataha wamaze kubyizera ngo muganga atayivuga nabibona. Kandi nakunze akantu gumuvuga ati ico wizera ico watura. Niko kiba yamaze no kubivuga. Voilà. Sinzi yuko ufise akantu wosigira abantu bakunze kino kiyago bagukunze cyane nimvuga mbere bakubonye uganira mwabuno buryo hanyuma munkundi na mama akabinkundira akaza kwasigira inomero uwashaka ico muyaga canke yifuza kuku blessing. Cyo hatubonye umwana muto yankuna atangiye kugendera mu modoka yiwe yakuye muri cinema kaja kwishura n'imodoka yawe. Cyo hatubonye Pakita atangiye kuja muri vacances muri Canada aba diaspora zino ngabire ntimuzibona za Australia USA n'ahandi kugira kariyere yiwe ayagure cyane mu musupporting. Je nico mba nifuza Pakita ngira akajambo basigiye ndaza kubabwira kandi dusoze. Guys murankunda ndabizi ko ndi mu kugaruka kandi sikera ni vuavram kandi inyimba ari ababikunda abana abakuze mu bikomeze vraiment mushire mwishaka kubera icyo wizera cyo n'ikimane gushikako. Oh yeah Imana ibahezagire cyane nta kindi nza gukora. Mama asa n'uwavyemeye ndaza kubasigira inomero niyi wiwe muzotora Pakita byoroshe cyane ibindi muzoyaga namwe murakuze mwavyumve. Ico nzi cyo nuko mumukunda cyane ariko tumugaragarize urukundo rw'uburyo bwose. Mwahezagirwe wherever you are ndacabakunda cyane. Ciao Bye. Hasta la vista.
Rico Entertainment.